Amazina yanje nitwa Ndayizeye Desire. Mba ku musozi Gasenyi uri muri zone Makamba komine Rusaka ya kera intara ya Mwaro ya kera ikaba turi muri Gitega yagutse. Ubwa mbere tubanza gushima Imana kuko niyo iri cyadukoreye byose mubona ngaha mu Burundi. Indongozi dusaba canke dufise turazikingwa kuko aturi ngaha mubona muri komine Rusaka ya kera aye harigeze kuba hari habi cyane mugabo kubwe ntwara twagiye turitora twagiye twatora indongozi nziza ubu neza cyane nta na hamwe utagenda ngo ushike uko uvyipfuza amasaha yose ariko kare siko vyahoze hakiri za ntwaro za ryo gwaduhure imigendanire tubaye ni nyabagendwa kandi mu vyiterambere naho murabona ko mwarose dufise ibarabara rya kaburimbi ryose ryavuye mu ntwaro nziza twitore twege abene gihugu mu kibano kandi turafise amashure menshi cyane yarubatswe ngaha ayi muri komine Rusaka amavuriro ibitaro vy'amakomine dukafise ibitaro hôpital communal ngaha aye eka twiyate ibintu byinshi cyane izi ntwa twitorera zadukoreye dusaye ko n'amatora tuvuyemo uyu munsi yobandanya badukorera ibisumbirizi byo bamaze kudukorera kandi turavyiteze kubera turabona ko twatwaye neza cyane ibindi bisata nk'icumutekano vrema kiri kwimwe c'urundi vrema turashima ingene amano n'umutekano vyifashe kandi tugasaba yuko ico gisata mbere ico hagarako cyane kugira ngo kwera twavuye habi c'urundi twavuye habi tugasaba ko bo gihagarako cyane ku buryo twoguma twirima aho n'umutekano umwe wese akora ivyiwe yidegemvye. Yego twitwa niyo kwizera Girene tukaba tuba ku musozi Gasenyi komine Rusaka ya kera intara ya Mwaro yahohora nzego zahora nta ngorane twigeze tubona bisanzwe batugiriye vyiza twarabonye amavuriro baratwitayeho ku mavuriro n'amashure menshi atwegereye niko n'umutekano turabona yuko ukwiye dusaba yuko twoguma mu mutekano mwiza nk'uwo twahoramo hama nyene tukaronka amahoro akwiye hama tukabandanya n'ibikorwa uko twabikora.